Igice cya kabiri rero ngiye kwisunga ijambo ry'Imana Bibiliya, aho yerekana neza abanyisirayeli bafata itongo ry'umuvyeyi nk'itongo ryeranda ntagereranywa ntasubirizwa ridasanzwe. Aho rero ngiye kuvuga kuri Aburahamu, ndaza kuvuga kuri Yosefu, ndaza kuvuga kuri Yakobo, ndaza kuvuga no kuri Nehemiya. Reka nangure kuri Aburahamu. Aburahamu ninde? Ni sokuru w'abemera. Nawe nyene urazi ko Imana yamukuye mu gihugu, iramubwira ati va mu gihugu cya so muri Uri y'Abakarudaya, ndakujane mu gihugu nzokwereka, nzoguheraho umugisha, abazokuvuma nzobavuma, abazoguhezagira nzobahezagira, nzoguhindura ihanga rikomeye. Nuko rero aca arahaguruka aragenda mu kindi gihugu. Agiyeyo rero yaharonkeyeho umugisha, azi ko yahavuye aronka umwana, aravyara Isaka, yaronse na Ishimayeli. Rero Isaka yari umwana w'isezerano, murabizi. Aburahamu rero harageze igihe arabwira umuryango wiwe, arabwira ati jewe ninapfa. Ahantu vyanditse mu Itanguriro ibice 25 ku murongo w'icenda gushika kuw'icumi, aravuga ati muze mu mpambe kw'itongo ry'umuvyeyi, kw'itongo rya sogokuru ryari Makipela, amagufa yanje aba ariyo muzoyajana. Umva bategerezwa gusubira muhira, akaba ariho rero bamuhamba, kuko yafata iryo tongo ntagereranywa nasubirizwa ryeranda. Nubwo yari yaronkeye umugisha muri ico gihugu c'abanyamahanga, mugabo yavuze ati mutegerezwa kuzompamba iwacu. Hanyuma uwundi rero yagereranya iryo tongo ry'umuvyeyi nk'itongo ryeranda nasubirizwa ntagereranywa ni Yakobo. Yakobo nawe nyene murabizi ko yari umunyisirayeli, yagiye muri Egiputa ahunze inzara, amaze kumva ko umuhungu wiwe asigaye ari umurongozi akomeye. Uwo yari Yosefu, murazi ko yagiyeyo amaze kuvuga inzozi zica zobaco, abo bavukana baramwanka, baramugwanya, baramudandaza, bagomba kumwica. Aca agenda isanga kwa Potifari, uko yisanze no mw'ibohero murabizi. Hanyuma mu nyuma akugwa mw'ibohero, aza ari igihangange, bamugira umurongozi akomeye, araba ikigega vy'ibifungurwa vy'igihugu. Ico gihe hateye inzara mu mahanga menshi, baza gusumira muri Egiputa, basanga Yosefu ariwe ajejwe ikigega. Rero Yakobo yari umuvyeyi wa Yosefu, amaze kumva ko umwana wiwe ari muri Egiputa ariwe ajejwe ubwo butunzi bw'ivyerekeye vyo kurya, yaciye agenda rero agiye gusuma, agiye kurondera ibifungurwa. Rero nawe agezeyo, Yosefu yaciye amusabira kwa Farawo n'umuryango we wose aho bazotura i Gosheni, aho bazoba baja kubayo, barorora, bararima, bamererwa neza, inzara irahera. Mugabo ubwo yaramerewe neza muri ico gihugu c'abanyamahanga, umutima wiwe waguma kw'itongo muhira, uko yabona ko ari heranda ari nasubirizwa kwa sogokuru, ku muvyeyi, ku gatumba. Yaciye ababwira, yarabihanikirije arababwira ati ninapfa amagufa yanje muze muyajane muhira kw'itongo, kuko ni ryeranda rinasubirizwa. Aho rero vyanditse mu Itanguriro ibice 49 ku murongo wa 29 gushika ku wa 30. Aho bavuga ivyo vya Yakobo, ukuntu yavuze yuko bazomuhamba kwa sogokuru kwa data kw'itongo ry'i Makipela, na Aburahamu niho bamuhamvye kw'itongo ry'i Makipela. Hanyuma rero uwundi ni Yosefu. Na Yosefu vyiwe vyanditse mu Itanguriro ibice 50 murongo wa 25 gushika ku 26, avuga ati ndazi yuko Imana izobakura muri iki gihugu, nubwo mumerewe neza, mujya mugaga nta nzara, mugabo muhira ni muhira, muhira ninagereranywa n'itongo ryeranda kwa sogokuru. Amagufa yanje Imana niyabakura ino, muze mugende muyajanye, muyahambe muhira, muyahambe muhira. Yarerekana neza yuko kwa sogokuru ari ntagereranywa, itongo ry'umuvyeyi ari ryeranda ari nasubirizwa. Na Nehemiya amaze kumenya amakuru y'iwabo Yerusalemu yuko habaye umusaka, ndetse uruzitiro rw'i Yerusalemu rwasenyutse, yaciye arira, aca asaba umwami ati nyabuna nibiti nze kubaka iwacu, nze kuhagirira neza ndahasanure. Aca ategura ivyo biti, arondera n'abantu baja kumufasha. Ivyo navyo vyanditse muri Nehemiya igice ca mbere murongo wa 2 gushika ku wa 4. Yarabona ko muhira ari ntagereranywa, ari nasubirizwa, nubwo yari mu mahanga amerewe neza, avuga ati muhira ni ntagereranywa. Nuko